uko kwezi kw'icumi noba atemera ngira ngo yaremeye kandi hari n'ibindi nabonye ukwezi kw'icumi iwacu kwama kutubera ukwezi kw'akayobeza uravye imigwi yari yitwaje ibigwanisho muri iki gihugu cacu ingene ibigwanisho vyayerera mu gihugu uku kwezi niho navye neza ntimbega abarundi ni bangahe baba barishwe n'ikigwanisho muri uku kwezi nta numwe abishwe ni babandi bapfa amatongo bategerana atari ibintu bijanye navyo bivuga ngo n'abarundi bariko baricana ivyo rero vyaranyeretse ko Burundi bwakize kuko narabiye kuri uku kwezi nyene kwari ukwezi kubi mu Burundi igihe cyose mugabo uravye ivyabaye nivyo gushimira Imana tuyikomera amashi nakengurutse rero ko kingisho twarose kuko umukozi w'Imana aradukomereje ukwemera cyane ukwemera kuko iminsi yose ingorane tugira no kutemera iyo utagira ukwizera ukabona kumenga Imana ntibaho kaba kakobanye byose niho bihagaze turavye uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora byose ubwo umwe ariyumvira ati jewe uruhara rwanje n'uruha imbere y'Imana kuko ahandi iyo tuba tuvyumvira tuba twirirwa turaja hirya no hino dukekera tujya gute tuba twaba iminsi yose atakindi dukora atari kubwira Imana uti wakoze aka kanyengo mpaye ari saha uko bihera uvuga utaka kanyengo ukaca wibuka Imana ari yunezerewe iyo yeretse guhimbawe n'ivyagukoreye ukanezerwa ikabibona rahimbagwa nayo emwe naho yari kuguha bikeyi iciguha vyinshi kubera akanyamunezero iyo Imana inezere niho ujya ku muvyeyi nakengurutse n'uwadusengeye aciye avyibutsa ati twazanye amashimwe uno munsi kuvyiza wadukoreye burya ku Mana turibuka guca dutanga amashimwe turibuka ko hariho intama y'Imana igwariye mu bitaro yabuze amahera apfungiweyo turavyibuka kugira ngo tuvuga Imana hariho agatama kawe kari kagorewe hajya mu bitaro bapfungiye kubera kabuze amahera reka tuje kuyatanga nawe anezerwe mu bandi turavyibuka ivyo erega Imana ntanzara igira ntizogusaba indya ntanzara ifise nta nyota ifise irambaye kandi yambaye neza kuturusha twese none uzoyihiki